Umugoroba mwiza cyane nshuti banywanyi ibiganiro byacu muherereye hose hirya hino, reka twizere ko mukomeje kugenda muragira ibihe byiza, tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Ndomonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, aho tubandanya kubashikiriza amakuru yihuta, amakuru akomeye cyane, amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adushikaho nona. Muri kano kanya rero hari amakuru y'ibanga akomeje kugenda aratugeraho, aho by'umwihariko umwe mu bakengezi bavuga irikijyana nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba n'umutambukanyi wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, akaba hejeje gutanga ubutumwa bukomeye cyane, aho yaje kugenda avuga ko rero bamwe banyapolitike bagiye batandukanye cyane cyane abo babona bateje ikibazo bagomba kuba bokugwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru rero y'umwe mu bantu begereye ubutegetsi nga mu kino gihugu cy'u Burundi yaje kugenda avuga ko rero Madame Angelina Ndayishimiye by'umwihariko akaba umutambukanyi wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze gutanga ubutumwa bukomeye cyane, by'umwihariko ageza by'umwihariko kuri bamwe mu bajejwe cyangwa se bamwe mu bajejwe iperereza biwe nga muri kino gihugu cy'u Burundi yuko bagomba gufatanya n'imbonerakure bagahiga by'umwihariko uwitwa Agatogwasa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe rero uyu mutambukanyi yakomeje kugenda agerageza ndetse akanagaragaza neza yuko ari umwe mu bantu basa naho bafise ijambo rikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. Ku bantu babyibuka rero mu minsi iheze aherutse gukora agasha, aherutse gukora amateka akomeye cyane, abantu batangura kwibaza niba yaba ari we rongoye igihugu cy'u Burundi cyangwa se hari undi muntu by'umwihariko yoba amwishimo. Ni mu gihe gushika none amakuru akomeza kugenda aradusomera avuga yuko rero nga mu gihugu cy'u Burundi nta n'undi muntu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yo kumvira kurenza we, mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira ashimangira ndetse akanagaragaza yuko ari umwe mu bantu bakomakomeye, ndetse ngakaba afise bamwe mu bajejwe itoza cyangwa se bamwe mu bajejwe iperereza bo ku ruhande rwiwe, ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe akaba asanzwe yifisiye abiwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose birerekana ndetse bikanagaragaza ubukana ndetse n'imbaraga uyu mutambukanyi afise, aho by'umwihariko hakomeje kugenda hibazwa ibintu uburyo byaba bihagaze ndetse n'uburyo bimeze nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Ibingibi kandi akomeje kugenda arabivuga ndetse by'umwihariko akaba akomeje kugenda abishimangira ndetse anabigaragaza mu gihe nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi hakomeje kugenda hari amakuru avuga ko rero hari bamwe mu bantu baba barashatse kumugirira nabi, cyane cyane ababarizwa mu mugambwe wa Sawanya Frodebu, bavuga ko rero uwo baba warinjiwemo n'abangaba n'uyu nguyu witwa Honorable Agatogwasa. Bikaba bica bivuga ko rero uyu mugore nawe yoba yamaze kugenda afasa icyemezo cyo kuba yo muhiga cyangwa se by'umwihariko yoba ashaka kuba iyo mugirira nabi. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko nga mu gihugu nga mu gihugu cy'u Burundi, aho imbonerakure bivuga ko rero zoba zamaze kugenda zirishyurwa amahera menshi cyane, ndetse nabo bajejwe iperereza kuri Angelina Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bofatanyiriza hamwe nyine mu guhiga uyu mutama nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakora nga mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko amakuru akomeje kugenda arasakara, bikomeje kugenda bishimangira yuko rero abatari bake bakomeje kugenda bashimangira ndetse bakanagaragaza neza ko biteguye gukomeza kugwanira uburenganzira bw'abanyagihugu, mu gihe uyu mugore akomeje kugenda arakora amateka menshi cyane ndetse atari meza. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Igoma, umuzarendo yishe umugore utwite ndetse n'abana biwe bashika kuri babiri kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe abazarendo rero by'umwihariko bamaze igihe barakora agasha, bakaba bamaze igihe bariko by'umwihariko barakoroga abantu babarasa abandi babica ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko kandi bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ibintu bikomeje kugenda birahindura isura, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banerekana neza yuko bakomeje kugenda baragorwa n'imibereho bafise bitewe n'abazarendo. Muri Uganda rero abantu ubashika ku 8 nibo bapfiriye muri bisi ya Jaguar yerekezaga i Kigali vuye i Kampala. Ndabashuje mwese ndanabifuriza ibihe byiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu, turabaha ikaze ababasha kutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ijya no hino ku isi, ndetse by'umwihariko nanababwira ngo turabahaye ikaze mu makuru y'uno mugoroba. Turi ku munsi w'Imana, turi ku igenekerezo rya mbere y'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze ababasha kutwumviriza bari nga mu gihugu cacu cy'u Burundi, ndetse n'abandi mudukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze batwumviriza muherereye mu ntara zigiye zitandukanye z'iki gihugu cacu cy'u Burundi birumvikana, ndetse n'abatwumviriza baherereye mu bihugu nk'u Rwanda
Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze. Abadukurikira kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye birimo nka Tanzania, mwese turabifuriza ibihe byiza. Abatwumviriza muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, tubifurije ibihe byiza cyane, tunabifuriza gukomeza kumererwa neza. Tunababwira ngo ari ubwa mbere ngaha rero kuri nombonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, byonda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Mwese ndabahaye ikaze rero, by'umwihariko amakuru reka tuyatsangurenga mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru rero akomeje kugenda aradusumira, amakuru akomeye cyane, amakuru ateye ubwoba cyane. Mu nyuma y'uko rero hari amakuru akomeje kugenda avuga ko rero Agatogwasa akomeje kugenda arayigishwa uruhindu, ndetse amakuru akaba akomeza kugenda avuga ko rero urugo rwiwe rukigomeje kugenda rugotwa n'imbonerakure, aho bamwe mu bo mu muryango wiwe harimo umutambukanyi n'abana biwe bamwe bamaze kugenda barugarwa mu nzu, aho nta n'umwe afise uburenganzira bwo kuba yosohoka cyangwa se ngo agire ahandi hantu ajya. Amakuru akomeza kugenda adushikira adusumira, aremeza ndetse akanagaragaza neza ko Angelina Ndayishimiye ari umwe mu bantu botanze ayo mategeko, akaba ari umwe mu bantu rero bamaze kugenda baratanga amabwiriza akomakomeye. Ni mu nyuma y'uko rero amaze kugenda haramenyekana amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru akomeza kugenda avuga ko rero haba hariyo abantu bifuza kuba bogirira nabi uyu Angelina Ndayishimiye, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Benshi basanzwe bamufata rero nk'umwe mu batandukanye b'umukuru w'igihugu usanzwe avuga rikijyana, ndetse ngo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ngo niwe muntu yumvira kurenza abandi bose. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara rero ngo niwe aba yihishe inyuma y'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, cyane cyane nk'ubugizi bwa nabi, gushimuta ndetse by'umwihariko ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Mu nyuma rero yo gutahura yuko by'umwihariko hari bamwe mu bantu bo mu mugambwe Sawanya Frodebu bifuza ngo kuba bomugirira nabi, amakuru akomeza kugenda aradusumira, arerekana neza yuko rero ari we yoba yamaze gutanga itegeko rikomakomeye, aho by'umwihariko rero ryaturutseho rikanyura kuri Reverien Ndikuri yasanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi, nawe akaza kugenda atangaza neza yuko yifuza kuzobona ikiziga ca nyiricyo cy'uyu mugabo cy'uyu mutama Agatogwasa yarasanzwe afise ijambo rikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora kandi nubwo bimeze bityo, by'umwihariko abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko uyu mupfasoni cyangwa se uyu mutambukanyi wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bantu bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye, ndetse akaba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko bitereza abantu ibishobora kuzotuma baramusuzugura. Hari amakuru kandi akomeza kugenda tubwira yuko rero uyu mutambukanyi wiwe ngasanzwe afise abajejwe iperereza bo ku ruhande rwiwe, ku buryo nabo babasha kuba bamutoreza amakuru y'abashaka kuba bomugirira nabi cyangwa bamugandagura aho baba baherereye hose. Ndetse ngo na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba afise abiwe. Ku ruhande rw'abashyigikiye rero uyu nguyu Agatogwasa bavuga yuko rero nabo bazomugwa inyuma, bagakomeza kuzamufasha hamwe n'abandi bagiye batandukanye mu kurengera ubuzima bw'igihugu ndetse n'abanyagihugu bari mu kaga. Nyuma y'aya majambo yaje kugenda atangazwa n'abegereye leta, ariko batifuje yuko rero amazina yabo yojya ahagaragara kubw'umutekano wabo, abantu batanguye kugenda bibuka ibintu uyu mutambukanye aherutse gukorera ku mbuga ngurukanabumenyi, cyane cyane ugwitwa Twitter cyangwa se ugwitwa X yahoze yitwa Twitter. Mu minsi iheze rero umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwiwe rwa X yahoze yitwa Twitter ati: natewe iteka rero ryo guhabwa umubonano ku igenekerezo rya 19 Myandagaro mwaka 2024 na perezida wa Guinea Equatoriale nyiricubahiro Theodore Ombia Angwema Mbasogo. Ati twagiranye ibiganiro byiza bikomakomeye bijyanye no gutsimbataza rero ubucuti hagati y'ibihugu byacu, twongera kandi kwigira hamwe rero ibisata bishasha byo gufashanyamo. Ndasubiriye rero by'umwihariko gushimira perezida ndetse n'umukenyezi wiwe ku kugene rero by'umwihariko banyakiriye neza, ndetse n'ingene mbandanya gufatwa neza mu kirungo cyose nzomara hano. Imana ibandanye rero guhezagira igihugu kiwe ndetse n'igihugu cacu. N'ubwa mbere kandi umupfatsoni umukuru w'igihugu ari we aja kuganira n'ibihugu byo hanze ibijyanye n'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi
ndetse n'amakungu ubundi cahoraga ari igikorwa c'umukuru w'igihugu umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu hamwe rero n'userukira Uburundi mu makungu. Haraho rero bishika uwundi mutegetsi wo muri leta akajana ubutumwa bwa Perezida nyiricubahiro ku bandi bakuru b'ibihugu, ariko abantu bakomeje kugenda bibaza kuri no bikorwa, ndetse nyuma yaho haza kugenda hashimangira amakuru yuko rero uyu mugore ari umwe mu bantu basanzwe bazwiho rero ubugizi bwa nabi, ariko kandi akagenda arabicisha mu bandi bantu kuko bikomeje kugenda bigaragara. Bamwe rero bakomeje kugenda bavuga yuko rero by'umwariko ari igikorwa kitari kiza, ndetse bigaragaza urwego igihugu c'u Burundi ciriho, ndetse ibigaragaza neza ko uyu mugore asa naho rero ari we ufise ijambo rya nyuma ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu cane cane n'abanyepolitike begereye by'umwariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ntibajya umunwa mu kuvuga yuko rero uyu mugore Angelina Ndayishimiye ari umwe mu bantu by'umwariko basanzwe barafise by'umwariko amategeko akomakomeye ku buryo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ata wundi muntu abasha kuba yo kumvira cyangwa se yo kumviriza amategeko yiwe uretse iby'umugore wiwe cyangwa umutambukanye Angelina Ndayishimiye. Bivugwe ko rero ico uyu mugore avuze kiba ari icyo atakumuvuguruza kubaho kubw'amategeko, kandi umupfasoni umukuru w'igihugu nta kibanza n'ububasha rero na bukeya asanzwe afise muri leta ndetse no muri ibyo byo guserukira Uburundi mu makungu. Imvugo rero ya Angelina Ndayishimiye yakoresheje hano ni navuga ko rero by'umwariko yoba yarungikanywe by'umwariko ubutumwa n'umushinga ntahe wiwe, abivuga nk'userukira rero Uburundi afata ingingo rero by'umwariko bijyanye n'imigenderanire y'Uburundi ndetse n'amakungu. Imvugo hagati y'ibihugu byacu rero nayo irasanzwe irakoreshwa n'abakuru b'ibihugu gusa, aho abantu batanguye kugenda baramuseka ndetse baseka na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Birazwi ko rero bishika abapfasoni b'abakuru b'ibihugu rero bakagira ububasha budasanzwe ku bagabo babo, ku buryo rero mu by'ukuri abo bakenyezi aribo usanga batwara ibihugu, ariko kandi niyo bimeze gutyo rero abo bakenyezi barabiyegeza ntibashobora kwerekana rero ku mugaragaro ko aribo bategeka. Kwigenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka wa 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ikese ko umupfasoni wiwe Angelina Ndayishimiye ari ina Burundi. Ico je rero by'umwariko ntiyasiguye ico bivuga kuba ina Burundi cyangwa se ububasha uwo muntu rero afise mu mateka rero y'u Burundi. Ntibyari bwabeho rero ko umukenyezi w'umukuru w'igihugu rero cyangwa se umwamikazi yitwa iryo zina. Kumbure rero ububasha bwa ina Burundi buratanguye kwigaragaza, ari nabyo rero byitomogwa, hakabaho rero amategeko abisigura. Mu nyuma rero yuko iyi nkuru ya Angelina Ndayishimiye mu nyuma iyi nkuru yarakosowe kuri urubuga rwa Twitter, ndetse abatari bakeya bari bamaze kugenda baratanga ibitekerezo bijye bitandukanye, bakomeza kugenda bavuga ko rero ari akamaramaza, ndetse aba bategetsi nga mu gihugu c'u Burundi bariko barakora ibintu bitari byiza, ndetse bakaba bakomeje kugenda by'umwariko bagaragaza gusebya iki gihugu c'u Burundi kuko byakomeje kugenda biratangazwa. Hakomeje kugenda rero haragaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse biravugwa ko rero umuryango Focode usanzwe uratabariza abarundi bari mu kaga wamaze kugenda urategura icegeranyo gikomeye cyane kigaragaza uruhare rw'u Burundi ndetse by'umwariko n'uruhare rw'abayobozi nga mu gihugu c'u Burundi mu gukomeza guhonyora ndetse no kurenganya agateka kazina muntu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Icakora ntiharamenyekana neza aho uyu nguyu agatogwasa yo baherereye muri aya masaha cyangwa se guhera ubwo yaratanguye kugenda arahwigwa, ndetse biravuga ko rero abanyagihugu bose mu bice bigiye bitandukanye hariko harabazwa cyangwa se haratohozwa ibikorwa bigiye bitandukanye byerekana bibaza aho uyu mugabo yo baherereye, ndetse by'umwariko bakaba bifuza ngo kuba bo mugandagura. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange mu mujyi ya Goma, umwazarendo amahejeje kwica umugore utwite ndetse n'abana biwe bashika kuri 2 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kuri wa Mungu kuri ici cyumweru kigenekerezo rya mbere Nzeri umwaka wa 2024 nk'uko bikomeje kugenda biradusumira, umugore utwite yiciwe Igoma ku mugwa mukuru rero w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri icyo gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nkambi ya Burengo, n'umuntu ukekwa ko rero arusanzwe ari umuwazarendo. Abandi bantu bashika kuri 2 rero bakaba bakomeretse nk'uko amakuru aturuka muri iyo nkambi akomeza kugenda aradusumira. Ibi biravugwa rero mu nyuma y'imirambo ishika kuri 3
yabonetse rero yatwitswe kuri uyu nguyu wa gatanu uhishize rero hari ku igenekerezo rya 30 Myandagaro mu mwaka wa 2024 hafi ya Tujenge muri grupuma rero ya Abasi Mukinji. Ni umubyeyi ndetse n'abana bashika kuri babiri, umuhungu n'umukobwa, nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Nk'uko byatangajwe kandi na societe civile ivugana na Kivu Morning Post, ngo abishwe rero bari batuye mu mujyi wa Baraka hafi y'itorero rya Baraka za Mungu. Bivuga ko rero bari barimo gushaka uwitwa Blaise, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Anga mu mujyi wa Goma rero hakomeje kugenda harapfira abantu inshuro nyinshi mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse ibingiye bikaba bikomeje kugenda biba akamaramaza. Abanyagihugu bakomeje kugenda by'umwihariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse uyu mujyi wa Goma wakoze ibishoboka byose kugira ngo bashe kuwokomira ubugizi bwa nabi, ndetse ukomeza kugenda ugerageza kuba wagwanya ibi bikorwa, ariko biranga bibi by'ubusa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze i Kampala mu gihugu ca Uganda. Imodoka yo mu bwoko bwa bisi Jaguar yari turutse i Kampala mu gihugu ca Uganda yerekeza i Kigali mu Rwanda, yakoreye impanuka rero mu gihugu ca Uganda igeze mu burengerazuba bwa Uganda mu karere ka Karungu ahitwa Kabare, igongana na fuso rero nayo ifise ibirango bya Uganda. Iyo bus rero by'umwihariko amakuru agera ku bitangazamakuru nga mu gihugu cacu c'u Burundi nuko rero ubwo yari kimara rero gukora impanuka yibaranguye abantu bashika ku 8 mu bari bayirimo rero baje guhita bitaba Imana, nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru dukeca rero Voice of Kigenzi ivuga ko rero iyo mpanuka yobaye mu rukerera rwo kuri ici cyumweru kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2024 ku isaha ya 8 za Kigali ndetse nahanga mu Bujumbura mu gihugu c'u Burundi. Igipolisi cya Uganda gitangaza neza ko abandi bagenzi bashika kuri 40 bari muri iyo basi bakomeretse bajyanywe ku ivuriro ry'ibitaro bya Masaka, nk'uko biriko biratangazwa. Polisi ya Uganda ikomeza ivuga ko rero iyo mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi cyane, nubwo rero inakeka yuko byaba byatewe n'ibihu byinshi cyane bikunze kuba muri kariya gace ka Kabare, nk'uko biriko biratangazwa. Bivuga ko rero iyo modoka umubare munini cyane w'abantu bayirimo ari abanyarwanda, ariko kandi hatarabasha kumenyekana imyirondoro cyangwa se ibibaranga byaho. Amakuru kandi akomeza kugenda atugera avuga ko rero nga mu gihugu ca Uganda ari kimwe mu bihugu nga ku mugabane wa Afrika bikunze kugenda birebasigwa nico twakwita impanuka zikomakomeye, ndetse ibihe bigiye bitandukanye impanuka za Jaguar ndetse n'izindi modoka zisanzwe zikunda kugenda by'umwihariko zihura n'ibibazo bikomakomeye, nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikira. Ni mu gihe kandi muri kino gihugu mu bihe bigiye bitandukanye harimo n'imodoka nyinshi zavagayo zerekeza mu Rwanda zirimo n'abanyarwanda, yemwe zinatwawe n'abanyarwanda, zakomezaga kugenda zirahura n'ibibazo bikomakomeye, ndetse bikaza kurangira abantu benshi by'umwihariko banahasize ubuzima, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Dusubire ku ntambara ikiravugwa hagati ya Israel ndetse na Hamas. Israel ivuga ko rero yatoye ibiziga 6 rero muri Gaza by'abantu bari barashimuswe. Israel iravuga ko rero abasirikare bayo batuye rero imirambo ishika kuri 6 y'abashimuswe bari bafunzwe na Hamas nga muri Gaza. Mwitangazo ingabo za Israel IDF zavuze ko rero by'umwihariko iyo mirambo yatahuwe kwa gatandatu mu muyoboro wo munsi y'ubutaka wo mu gace ka Rafah. IDF yatangaje amazina yabo bari barashimuswe, ivuga ko rero ari Karmeli Gati ndetse na Edeni Yerushalayim ndetse n'uwitwa Herishi ndetse n'uwitwa Pauline Alexandre n'uwitwa Lebanova Alimongi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Umuvugizi wa IDF Leah Adamu Daniela Hagal yavuze ko rero igenzura ry'ibanze rero rigaragaza neza ko bishwe mu bugome ndetse n'abaterabwoba ba Hamas mbere gato yuko rero babasha kuba bobageraho. Minisitiri w'intebe rero wa Israel bwana Benjamin Netanyahu yavuze ko Israel itazaruhuka kugeza ababishe rero bagejejwe mu butabera. Mu itangazo yanavuze ko leta yiwe ishishikajwe no kugera ku masezerano yo kurekura abasigaye bashimuswe kandi arinda umutekano w'igihugu. Yongeyeho ko rero uwo ari we wese wica abashimuswe
abadashaka amasezerano. Itsinda rihagarariye rero imiryango ifise abayi bashimuswe bafungiye muri Gaza ryasabye Minisitiri w'Intebe Bwana Benjamin Netanyahu kugeza ijambo ku gihugu ndetse no kwirengera gutererana abashimuswe. Iryo tsinda kandi ryitwa Hostage Families Forum ryavuze ko rero abo bose bashika muri 6 bari barashimuswe bishwe mu misi mikeya iheze mu nyuma yo kurokoka amezi hafi 11 gihohoterwa iyicarubozo ndetse no kwicicwa inzara aho bari bafunzwe na Hamas. Mu itangazo iyo tsinda yongeyeho kandi rigira riti gutinda gushyira umukono rero ku masezerano byagejeje ku mfu rero zabo ndetse no kuzabandi benshi bashimuswe. Iryo tsinda ryanatangaje gahunda rero yo guhagarika ubuzima mu gihugu kuri iki cyumweru risaba abanyagihugu ba Israel kwitabira imyiyerekano mu mujyi wa Yerusalemu ndetse na Tel Aviv ndetse n'ahandi muri Israel mu gusaba yuko amasezerano yohanahana imbohe agerwaho vuba na bwangu. Umugabo rero w'umwarabu rero wo mu bwoko bw'Ababedouin watabawe n'ingabo za Israel agakugwa muri Gaza muri kino cyumweru giheze yashishikarije rero Israel kugera ku masezerano ndetse na Hamas kugira ngo abashimuswe bose babashe kuba borekugwa mu buryo bworoshe cyane. Ni mu gihe rero gushika none intambara zo zikomeje kugenda ziravuza ubuha muri bino bice, ariko kandi hakaba hakomeje kurebwa uburyo rero gahunda z'amasezerano zoshyirwa mu bikorwa kugira ngo habashe kuba horebwa rero by'umwihariko ibikorwa byose bishobora kuba byotuma habasha kuba hogerwaho rero amasezerano ashobora gutuma abashimuswe bose barekugwa. Ndabashimiye mwese ababana natwe mu biganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere.